Ego nivyo haraheze imyaka igera ku 8 ivyo vyuma bibonetse, nivyo harabaye ingorane zatumye bidatangura gukoreshwa, ariko ico no kwizeza abene gihugu nuko uno musi intambamyi zose zatumye bitatangura gukoreshwa zavuye mu nzira vuba cyane gose. Turindiriye yuko nyene icubahiro umukuru w'igihugu ashira umukono ku itegeko riha uburenganzira leta gushira mwishira hamwe STNB umutahe. Ivyo nayo twizeye ko ari vuba cyane rwose hama rica ritangura gukora. Ikibazo ca kabiri yavuze ati mbega none uruhombo rw'iyo myaka yose ruzobazwa nde? Iyo umuntu ariko arubaka inzu akaba atatanguriye ku mushinga umeze neza, mu minsi mikenyi usanga iyo nzu yatanguye kugira imigaga. Iyo shirahamwe ko rigiye gutangura gukora rero, burya abasangiye impuzu yitabutse basangira n'ifundo, abagize iryo shirahamwe badoca bicara hamwe barabe nimba hari byononekaye, hama baheze barabe ingene bazobitorera umuti. Ikindi kibazo ati mbega abene gihugu canke ibimenyesha amakuru nta ruhombo? Nivyo abene gihugu barafise uburenganzira bwo gushikirizwa amakuru n'ibiganiro bica ku mbonesha kure, nico kimwe n'ibinyamakuru bikoresha imbonesha kure birakenera yuko ivyo bikora biheza bigashikirizwa abene gihugu kuko nibo biba biriko bikora bitunganiriza. Twovuga yuko niko uruhombo rwarabaye, ariko nkuko ndabivuze nibaza yuko mu minsi yavuba cyane gose iyo shiramwe igiye gutangura gukora, ahubwo tubatumire abo barongoye ibinyamakuru yuko botangura kugwiza ibiganiro nyabo na byinshi bizoca kuri izo mbonesha kure, cyane cyane badasize inyuma ibiri muri yambuno kazoza 2040 2060. Murakoze.